Muri ivyo birori vyo kwugurura ishure shingiro Ecofo Ntobwe ya mbere na Ecofo Ntobwe ya kabiri, mbere n'ishure ry'imyuga ryitiriwe Sabine Ndoricimpa, yose ari ku mutumba wa Ntobwe, komine Gitega, intara ya Gitega, rifashwe mu mugongo n'ihuriro ry'amakoperative mu Burundi, Fenakobu, eka mbere n'ishengero Methodiste Ininga mu Burundi, risanzwe riserukirwa na Emmanuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, aho yavuze ko ari iteka ntangere kuri iryo shure ko bagiye gukira iryo shengero Methodiste ini mu Burundi, ngo ko rero atako batazokora kubandanya bakora ibikorwa biteza imbere igihugu. Afashe ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yashimiye cyane ishengero Methodiste ini mu Burundi ukuntu ryabonye ko abana b'u Burundi bakwiye ubumenyi bakurikije ico Imana ivuga, ngo n'ayandi mashengero mu Burundi yohakura icigwa. Acahamagarira abarundi bose kumva ko basize hamwe atakidashoboka. Reka ntangure nshimire iri shengero Methodiste, ndarishimire cyane kuko ivyo musoma mu ijambo ry'Imana biraboneka yuko mubikurikiza. Imana twayihaye ikibanza ca mbere, namwe mwaciye mukerebuka kugira ngo mushire mu ngiro ivyo Imana ivuga. Imana yaduhaye iyi si itubwira iti nituyihingure twongere tuyibungabunge. Kuyihingura rero ni ibi mutanguye gukora, kubera mwarabonye yuko dukenera kuronka abana bafise ubumenyi bukwiye, abana b'ubuhinga bazofasha mu guhingura iri tongo ryiza Imana yaduhaye, itongo ry'u Burundi. None rero turabakengurukiye kuko muriko mukurikiza ivyo ijambo ry'Imana rivuga. Turabakengurukiye kandi kuko muri mu mashengero ariko atanga akarorero mu mibano no mu bikorwa. Nariko ndiyumvira mu Burundi dufise amashengero arenga 600. Nimwibaze imwe yose yo kubaka ishure rimwe, ntatwubakira ishure rimwe mu myaka 5 basi, kugira ngo dusohore urwaruka rw'incabwenge bashobora guhingura iyi si Imana yadugabiye. Harya rero ni shetani yahora idukoreramwo kugira ntitugire ubumwe, twese tugiye hamwe bica bishoboka. Ivyo turirira, ivyo twidodombera, umunsi twese tuzoshira amaboko hamwe nta na kimwe kizotunanira. Turashobora no kubaka umunara ufise nk'amagorofa 50. Hari abo kwiyumvira ngo ntitwabishobora. Turabishoboye twese turi kumwe. Yongera acasaba ubwo gwaruka rw'abanyeshuri gukoresha ubwenge Imana yabahaye, bakiyumvira ico bazokora bahejeje kugira bateze imbere igihugu. None rero mwagwarukamwe, namwe ngira ndabakebure. Mwebwe ko muri ngaha, umwe wese mu mutwe ariko ariyumvira ico yaje gukora. Mwese muravyiyumvamo. Mwaje kurondera ubumenyi kugira ngo mubushire mu bwenge Imana yabaremanye. Aha muri mwese nta numwe ari kijuju. Mwese muri incabwenge, ntagire uzobabeshera. Mwese Imana yabaremanye ubwenge. Ubu rero mwaje kurondera ubumenyi kugira mubushire muri ubwo bwenge Imana yabahaye, ubwo bwenge buce busohora ivyo guhingura iyi si yacu kugira turwanye ubukene. Aha ni mwebwe rero turindiriye. Umwana wese mu bwenge Imana yamuremanye arondera ubumenyi buhuye n'ubwo bwenge. Aho harimwo abazovamwo abazi guteka utwo kurya turyoshe, ingenzi zizoza zirivuna ko umusasi. Hariho abazokwiga umwuga wundi uteza imbere igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yaheraheje ashimira uwo wese yagize ico akora kuri iryo shure kubandanya ibikorwa biteza imbere igihugu. Komite yatunganije ico gikorwa iserukiwe n'umukuru w'ishengero Methodiste Ininga mu Burundi Emmanuel Sinzohagera, bakaba baciye bashimira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kumuhereza urupapuro rw'iteka n'inka iri mu bwoko bwa Frizone.